Barundi kazi inshuti z'Uburundi murongeye guhabwa ikaze kuri channel yacu ariyo yanyu Kibonobono Media aho tugiye kubayagira na cyane kubijanye na economie sociale et solidaire nkuko musanzwe mumenyereye turabatumirira kubandanya mugira subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bibandanye kubashikira atankomanzi. Turabona neza na neza imbere ya kamera yacu umusore mwiza cyane turashaka ko atwidondora kugira ngo tuyage tuzinanye. Turabahaye ikaze. Murakoze amazina yanje nawe n'abavyeyi ni Ismail Sibomana, ariko uyu munsi ariko bampamagara izina rya Kibonobono, ariko kandi bivanye n'ivyo niko ndakora ntaco bintwaye. Ego hanyuma nkaba nsanzwe ndu munywanyi canke umwe mu banyamuryango bagize Kibonobono. Ego murakoze cyane kutwidondora, turanabashimiye kubona mwitavye buno butumire bwo kuza kugira ngo mutuyagire kuri Kibonobono Media. Twebwe eka mbere n'abandi dushobore gutahura neza ibintu murimwo. Mbega muri Kibonobono mwebwe ibintu mukora ahanini ni biki? Unkundiye sigurira neza ibyo twaba dukora gatwe kiwacu muri Kibonobono canke muri rusangi ibyo muri Kibonobono. Nashatse kuvuga ico mujejwe, hanyuma kuri ako kantu nyene uciye unyibutsa n'ivyo mukora rero muri rusangi muri koperative. Murakoze. Uyu munsi jewe muri koperative ikintu ndiko ndafasha kubera yuko two turukorera mu ntara zitandukanye. Ahanini ndakurikirana ingene uburyo bwegeranijwe buvuye mu ntara zitandukanye ingene bushika kuri ahantu bavuga ngo ku cicaro gikuru kiri hano i Bujumbura. Ego ndi mu bakurikirana rero ingene uburyo bwegeranijwe buvuye muri ziriya ntara zitandukanye canke izi ntara za kera twaba dukoreramwo kare, ariko muri uno mugambi wacu tuzita ama metropole. Hanyuma kandi nkanaraba hariho nk'abantu two turakorana uyu munsi basavye twabasavye ko tutiza amafaranga yabo kugira ngo dukore amasabune. Rero nico niko ndagikurikirana turaba abantu bazanye uburyo, turaba kandi n'igihe tuzoyabasubirizako. Murakoze cyane, ngerageje gutahura nca numva ibijanye n'ubutunzi bwa koperative bwabubuza canke ubugenda murabifisemo uruhara mukaraba ingene biriko birakogwa ko bikogwa neza. Murakoze cyane, ndumva muri bamwe bitanga inkingi ya mwamba muri koperative ryabuye ry'ishimikiro kuko turazi ama organisation canke institution mu butunzi niho hakaze. Yaje uvuze inkingi ya mwamba ni Kirundi canke ni Kirundi kivanze n'igiswahili? Mbo niyumvira ko ari izo ndimi zose. Izo ndimi ziba zivanze kubera none ko turi Bujumbura. Turi muri Bujumbura yagutse, hama kandi turi no mu Burundi. Mvuze inkingi ya mwamba asha n'umuntu wakure cyane arahakwa kuntahura. Ego tubwire rero koperative nayo koperative Kibonobono ibintu ikora. Koperative Kibonobono ni umugwi munini y'abantu bishize hamwe kugira ngo korere hamwe mu ntumbero kugira ngo tugwanye ubukene. Ego wana umwe hari umwansi yatwatatse yitwa bukene. Abantu bamwe turafise, bamwe barafise ubwoba no muntu ntitwoshobora kumutsinda, ariko twabonye ko bishoboka dushobora kumunesha. Rero twishize hamwe twisunze bimwe mu biganiro bya basogokuru canke imyibutsa n'imigani bya basogokuru byerekana yuko tugiye hamwe dushobora gukora ikintu gikomeye. Hamwe bavuga ngo ubugirigiri bugira babiri. Ngo kandi ngo umutwe umwe ngo wifasha gusara ntibifasha gusaba. Yego burya nako ndasome igitabo kivuga kuri histoire y'u Burundi kahise. Rero mbona bavuga yuko ngo umuzungu ngo aje ngo mu Burundi ngo baragwanye ngo imyaka itari mike. Nganaraba none aba bantu ko bakoresha
kavukire yego bakoresha imyampi canke umwampi n'umuheto imiheto abandi nabo bagakoresha amacumu abandi nabo bagakoresha ngira n'amabuye yarajamwe amabuye nyene bibona ko bidafasha ariko umuzungu we yarafise ikintu gishira umuriro imbunda ariyo inkoho nibaza yuko n'abari bafise imbugita bari bafise imbugita zikoze neza ariko ugashuraba imyaka yahaciye umuzungu atarafata Uburundi urabona yuko ubumwe bwabo bwari ikintu kidasanzwe kandi umenga kijya gihe babita badasigana ariko shatse kuvuga iby'imigambwe ariko kijya gihe bajya abantu bari hamwe bakorera hamwe tuvuze ijambo badasigana mu Kirundi n'abantu baba bari hamwe baba bari ni muri mu Gifaransa baba bafatanye mu nda rero natwe muri Kibonobono twifuza gufatana mu nda dushira ingufu hamwe tugwanya umwansi yaduteye kandi birashoboka birakunda rero ni ko turagerageza kurima igiterwa cy'ikibonobono ariko dufatiye kuri uko kuntu dushaka kugwanya umwansi turamutangatanga mu buryo bushoboka hirya no hino tukamutangatanga rero muri uko kumutangatanga rero uwo mwansi muca mukora ibiki n'ibiki murakoze muri uko kumutangatanga ni ukuvuga kugira ngo bishoboke kugira ngo bikunde tumuneshe ni uko tumutegera mu mpande zine canke zirenga aha oye ndavuga nk'akarorero ntushobora kubwira umuntu ko ubukene bwaheze ataronka ibyo afungura ushobora kubwira yuko umuntu ubukene bwaheze ataronka harara ushobora kubwira ko umuntu ubukene bwaheze ataronka ico yambara hanyuma kandi ibyo byose ni ibintu ubona ko biba bikeneye uburyo mu buryo bumwe canke ubundi yego rero mvuze gutangatanga ubukene ishambere nuko kugira ngo umuntu umwereke yuko akwiye guhindura ikintu kanaka urabanza ukamwigisha ikibazo kenshi dukunda kugira n'uburyo dukunda kunyarwa gufata ingingo ku bantu kanaka tutabanje kubigisha canke tumenye imvo n'imvano canke impamvu yarasanzwe akora ico kintu rero ubu uye turiko turigisha abantu tubigisha ni gute twoshobora gutsinda ubukene iwacu mu Burundi na cane cane biciye mu mugambi w'ikibonobono canke wo kurima ikibonobono hano iwacu yego rero ico mu kucishura niho cashika rero kwa gutangatanga vyagutse biciye mu mugambi twita ekonomi sociale et solidaire yego rero uwo no mugambi uza kudufasha gutangatanga neza ubukene kandi bigakunda ko tubutsinda ako kantu nyene rero ekonomi sociale et solidaire nikamenyewe cyane ngaha jiyo ndakumvise ngo manumva umenga ni nk'ikintu gishasha kandi abantu benshi barakeneye kumenya akariko n'ingene gashobora gutuma iterambere rishoboka murakoze ekonomi sociale solidaire by'ukuri mu buryo bwiyaguye aho iwacu ntimenyerewe ariko kandi hari n'ubundi buryo bamwe babikora ariko batabikora mu buryo novuga ko ari bwiza gose canke uburyo bugezweho yego hariho tubibamwe nyene tukabikora mugabo tukabikora nabi kubera yuko tudatahura ivyo ariko turakora ivyo ari byo rero iyo ekonomi sociale solidaire yo uko imeze ni ugukorera hamwe ko abantu benshi kudakumira kudafatiye ku kintu na kimwe ahubwo umuto n'umukuru baca hamwe bagakora ikintu gikomeye ni ukuvuga umukuru azanye uburyo bwiwe hanyuma umuto nawe akazana umwanya wiwe n'ingufu ziwe umufise amafaranga akazana amafaranga yiwe ufise ingufu akazana ingufu ziwe bagashira hamwe kandi bose bakunguka bivanye n'umwe wese uko yakoze rero iyo ekonomi sociale solidaire ni intunganyo dushaka gukorerako cyane kugira ngo dushobore gutangatanga ubukene neza akarorero rero kugira ngo kumbure bamwe batahure mwene bakunda kuvuga ngo
ngo nta nyigisho isumba akarorero. Ego. Rero akarorero nosha ntanga kuri ivyo. Dufate nk'akarorero aho iwacu mu Burundi, reka dushake dufatire muri iyi Bujumbura yagutse. Ego. Iyi Bujumbura yagutse wanashaka nubwo tubavuga ngaha aho twahora twita muri meri, n'ahantu ubona yuko abantu baho ibice 80% wanashaka 90 bijya bisumye. Ego. Kandi bafungura basumye muri boutique, kandi usanga atari ni boutique ziwabo. Ego. Ikibazo gikunda kuhaba kenshi nuko iyo yagiye gusuma kuri boutique atari yiwiwe mugabo none ego uvuze ngo kuri boutique atari gwiwe, abantu bose bisaba bagire boutique. Okay, nico ngomba censigura. Kumbure uri kuravyumvira kwaza ko bitoshoboka ariko birakunda. Udashobora kugira boutique yiwiwe. Sorry. Unashobora kugira boutique yiwe hanyuma kandi akaguma asuma kujya yarasanzwe asuma inyungu ziboneka nawe akazironkamwo, ariko bishiye muri economie sociale solidaire. Ivyo nyene nivyo mba nshaka kumenya. Gute rero? Uyu munsi je ngiye gusuma kuri boutique. Ujya mu boutique canke ujya ari mu nzu y'idandarizo, ngiye gusuma ikiro c'umuceri canke ibiharagi canke isabune nk'akarorero. Afatira akarorero kuri ivyo. Ndagenda tukavugana, ukwezi guheze nta kintu ndamubaza. Kandi ngiye gusaba nide nashaka arari inyima. Sindamwitwarira ntaco ndamugira. Ariko muri economie sociale solidaire tuja hamwe, tukafata uburyo bwacu tukabushira hamwe, tukasha turaba abo bantu twagiye hamwe nikiye kintu muri rusangi duhurirako dukeneye twese. Muri rusangi ibego birashoboka twese nditwe dukeneye bimwe, ugasanga n'ikintu duhisemo wowe wese ubukeneye, mugabo nawe uba wemerewe kuza kugira ngo uronke inyungu ndaza kubishikira. Kuvuga tumaze kuja hamwe tukashira uburyo hamwe, twarabashaka ikintu dukunda kubona ko twohuriza ko nk'akarorero kavuga ati turabantu 100 iminsi yose turarya umuceri, toca tuja hamwe. Ego. Hama tukacare dukora iki kugira twunguke? Murakoze. Turi nk'abantu 100, murakoze ku makarorero keza bisha binyorohera. Turi nk'abantu 100. Dufate yuko burindwi. Ego. Umuntu umwe, dufate menage imwe canke umuntu umwe muri abantu 100 ashobora kugura ibiro 7 cy'umuceri. Ego me. Kuvuga mu badandaza nkajya ku mabutike hari umuntu ashobora kunguka ku kilo amafaranga 500. Ego. Ariko dushake dufate yuko twebwe muri iyo butike yiwacu ko tuba turiko turishorera. Ego. Kugira ngo turonke nayo duhemba umukozi umubutike wacu, ujya umukozi wacu. Ego. Dufate yuko ku kilo twunguka amafaranga 200 ku kilo kimwe. Kubera ko nta kibazo tuzogira cuko ibidandazwa byacu ngo bizobura isoko, kandi abakiriya ari twebwe nyene muba muhari muri mu Gifaransa. Ahubwo na je ndimo ko navuze turijana. Ego. Tuhagize ibutike. Okay. Via captif canke via potentiel. Potentiel. Canke captif. Abo baba bahari bavyanka bagwaye bakomeye ibirondwi utegezwa kubigura buri urabizi. Kandi ntucubi uzura bifungura ngo kubera uwo mugambi ngo ubuje we dusanzwe tubifungura, nakubwiye ko ndimo dusanzwe tubifungura hama birahari cha tubigura. Dufate rero yuko ku kilo kimwe kunguka amafaranga 200. Ukuvuga wewe in semaine iheze wanashaka dufate ibiro 5. Dufate yuko waguze ubugari bw'imyumbati canke uravanga kugira ariko ibiro 5 birashoboka ufise umuryango cyane ngaha mu gisagara ca Bujumbura barakunda umuceri. Yego. Ibiro 5 ku kilo kimwe unguka utanga k'amafaranga 200 inyungu. Ukuvuga nubwo uja kugura muri boutique umusigira amafaranga 200. Yego. Ushawumva yuko mwiyinga rimwe canke in semaine umubutikiye ubu musigiye inyungu y'amafaranga 1000. Mu kwezi ubu musigiye inyungu y'amafaranga 4,000. Uva muri ba bantu 100 ukwezi guhera musizeyo inyungu y'ibihumbi 400. Amba no ku musheri wonyene gusa.
ariko kandi wibuke yuko ijya butike just twabaye abantu 100 twishyize hamwe turagenda turagura uwo musheri tuze turawugura tuwishorerako ni ukuvuga inyuma y'igihe kanaka umva dufatiye ku bantu bakeyi inyuma y'igihe kanaka ujoca usanga ya mafaranga wahora utanga ku mubutikiye ku hariya ugiye gusuma umuceri yongeye akakugarukako kuko yarayiwawe nayiwawe urya mutahe wari gwawe umva igihe nagura nungutse mugabo kandi ajya amahera yasigaye hajya agoma ari gwanje ndimwo kuvuga rero twebwe ko twutunganya muri economie sociale solidaire yiwacu ko twebwe ababakiriya bari biwacu ibintu byose bari by'iwacu byose mba bari by'iwacu je mbere ugeze aho numva umenga sinovuga ngo abakiriya baba ari gwacu ahubwo nuvuga ati abakiriya baba ari twebwe reka ndiko ndavyumva ntera ndavyumva burya abakiriya bari twebwe shashatse kuvuga ngaho nuko aho uzosanga bajya abandi badandaza ko bavuga ati nabuze abakiriya byanje riko oya twe ntibiba bigishoboka ntibiba bikiba kubera yuko mwebwe nyene mwe musanzwe mwishorera yego hanyuma kandi ikindi uko twe tubitunganya nimba kuyandi mabutike umusheri bagurisha 5 bunguka k'amajana 3 twe kubera ari iby'iwacu nyene yego dushaka twunguka amafaranga amajana 2 amajana 2 kubera iryo rindi jana twebwe nyene n'ivy'iwacu ko hari ibintu vy'iwacu twigiriye nta muntu twebwe ntitwemera yuko umuntu ashobora kurara inzara ari waje oya okay urumva ngo tumuge ngo ku mafaranga ngo azimvye kandi karusho rero kahari iyindi ntunganyo itwo turakora tugomba no kugira abo bantu rero twishoreye dufate ko ku kilo twunguka amafaranga amajana 2 yego muri rusange kuko hari aho twugurira imiryango n'abatasanzwe bari mu mugambi bakaza gusuma mu gihe ariko tuko turadandaza ku biciro nk'ivyo abandi ko baradandazako ariko mu gihe tuba twagabanije ivyo bintu vyo kugabanya bisha bifata ko basanzwe ari abanywanyi bacu nimba nk'ikiro c'umusheri kugwa 5,500 wewe uri umunywanyi umva muri rusange hose bagisha 5,500 yego uri umunywanyi bashokigura 5,400 dufate ko twungusa amafaranga 200 yasigaye hari yego nukuvuga iryo jana rero wewe iryo jana yego ucurisubirana gasaba yiwawe kuvuga uguze nk'ibiro 10 bashaka gusubiza 1,000 hanyuma kandi hageze kuzogabura inyungu zabonetse muri vya bindi kubera wasizemo umutahe inyungu z'umutahe wawe ukungana kose ugacugaruka ukazironka murakoze cyane ibi bintu birumvikana kandi biratahuritse tutanze akarorero ku bantu bakeye yego tugatanga akarorero no kuri produit imwe gusa kimwe hano ko tutavuze amasabune tuvuge ibiharage tuvuge ibintu ifu y'ibigori wanda ibintu abantu benshi bafungura hanyuma kandi ntitwibagire yuko rero two twakorera mu gihugu cose yego ubu dufashe nk'akarorero turi nk'abantu 10,000 kandi muri kibonabona abo bantu bashobora kuba barimwo yego bariko baraba bashanke barengaho gatoyi ntibise gusuzuma neza ndabe cufata kare twafatiye ku bantu ijana gusa ku kwezi turabona 400 ku kintu kimwe ikaduce tugwiza n'ibihumbi 10 kwaca ba menshi kongere ku busa bubiri kongere ku busa bubiri ashaba 40 miliyo ku kwezi kumwe hanyuma ku musheri gusa ku muceri ifate no kubiharage kariko kuko nyene ku musheri ni isabune bufu bw'ibigori shabaca ba menshi ukwezi dushobora kuronka n'imiburi buri nk'imiliyoni 100 ahubwo ico twa dusaba abarundi nibaze tureke kubibonera kure tureke no kubikritika mugabo ndashimira cyane vraiment abarundi ikiganiro twakoze ubushize baragikunze cyane muri commentaire zabo warabona yuko benshi bariko barasaba tubahe igitabo kivuga ibijanye na economie sociale solidaire byukuri igitabo ibijanye n'ibi two turakora two turagitunganya tuzogihana abarundi bavyisomere kumbure baba ko tubesha ni nko kubafungura amaso babone ko twacerewe ahubwo
jewe nanagiriwe ubuntu ndaja kwiga ibijanye n'ivy'ubutunzi muri kaminuza. Yego. Muri kaminuza y'u Burundi. Yego. Hari igitabo cavuga ibijanye na economie sociale et solidaire. Yego. Ico gitabo nakibonanye umwigisha umwe. Sinzi kazobona kino kiganiro ariko nakibonanye umwigisha umwe kivuga ku bijanye na economie sociale et solidaire. Yaraje kutwigisha kujya umwigisha aza kwigisha abanyeshuri azakizanyisha ndakibona. Yego. Ndamubaza ati none Messi kino gitabo ndagishaka no kironka. Yambwiye ati sinibaza ko kironka tuko ngahaye muri kaminuza ndagifise ndumwe. Ariko gusa we yaranyemereye ndafotora amapaje amwe makeyi kumva byari bigoye kuko ikindi avuga ati kiragoye kugira ngo ushobore kukironka ngaha muri territoire y'u Burundi. Ariko ni ibintu bishoboka abarundi rero baze dushira inguvu hamwe nukuvuga dushobora kuronka ku kwezi izo miliyoni 40 canke miliyoni 100. Biyoroshe cyane rero shaka kibazo twamatugira shuka abantu baguma ari abashomeri baguma badafise akazi. Urumva izo nk'izo miliyoni nka 40 zibonetse kuri ku kwezi turashobora navuze ko ndimo turashobora guca dushinga nk'akantu ahantu kanaka abantu 2-5 bakabararonse akazi cyo batangira gukora cyo baronka aho birirwa hanyuma mu kundi kwezi uko hanyuma impera n'impera kugasanga twarubatse ikintu gikomeye nukuvuga uko babimeze bibasha no byita gute hariho ikuru bita mathématique financière hariho uburyo uburyo bakarikira inyungu bakuvuga ngo intérêt composé nuvuga ko bayiharubura fata nk'akarorero uno munsi nimbanje nkagusaba ideni y'ibihumbi 100 yego ariko ryunguka nk'ibihumbi 200 ukwezi guheze we no shandaguha ibihumbi 120 ariko nimba nzoyemana amezi 5 shawumva yuko ku kwezi kwa kane ntazoba mfise umutahe wiwawe ungana n'ibihumbi 100 gusa umva ushufata ibihumbi 120 ku kwezi kwa mbere ibyo bihumbi 120 kwezi kwa kabiri agashaba umutahe hama n'inyungu izo kwiyongera dufate ko bazokwiyonga ku nk'ibihumbi 25 ibyo bihumbi 25 umva ku kwezi kwa gatatu ashaja kuba ibihumbi 145 urumva yuko amezi 5 azoza kugera ndagwa nk'ibihumbi nka 200 yego uko babimeze rero nuko kuko nimba ubu turose nk'ibihumbi miliyoni 100 kwezi kwa mbere urumva yuko kubera ko nayo mafaranga ashaka gukora ibindi bikorwa bizana inyungu byiyongera kuri bya bindi kandi byari bisanzwe bihari ushawumva yuko umwaka uzohera atari miliyoni 100 kugwiza 12 ahubwo miliyoni 100 kugwiza 12 ayo tuyasite ku ruhande yari yatangiye gukora gushira ku yindi miliyoni 150 akora gushira ku yindi miliyoni 150 rero ivyo oye nivyo dushaka yuko abarundi tubona ikishigwa cha economie sociale solidaire kiragutse cyane kiragutse ariko kandi twifuza yuko mu ntunganyo zacu za coopérative turatunganije gisata kijanye na formation education changement de mentalité yego abantu nyene twigishanye abantu duhindura ivyiyumviro muri make na cyane cyane tutibagira ico basogokuruza bavuze ko nyamwigendako atari mirimeshi kandi ubugirigiri bugira babiri aha rero mpamagara abantu bataraza gushiramwe imitahe muri kibonobono kugira ngo dushigikire imbono yanye n'icubahiro yego dushigikire imbono y'igihugu 2040 igihugu cifashe 2060 giteye imbere bishe muri kibonobono aha kwanza niko ndavuga ibijanye na economie sociale solidaire sineko ndavuga inyungu zizoba zazananye zizoba zaje zivuye mu burimyi y'igitega cyo kibonobono kuko nazo n'izindi nyungu izo tuzozigaruka ko ikindi gihe kuko urumva ni naryo shimikiro rya kibonobono turi muri kibonobono urumva ntitwakivuze ko byinshi yego navuga economie sociale solidaire dushaka kumasonga yego rero kubagumya bwa ati muri izo nyigisho twazikeneye tuzo turabisoma by'ukuri
mutekane twe nidushaka iterambere riguma kuri babandi nyene ku bantu musanzwe musoma cyane cyane izi ndimi z'amahanga muze kubaza ibijanye n'amakoperative bijanye n'amakoperative akora za Allemagne n'ahaye muri Argentine hose bazobibona akarusho. Rero kari gusha ku mayange kumbure nibaza yuko tuzobitegura nyene vyagutse, ariko urumva sikiganiro kizoba rimwe, tuzobitegura vyagutse tugende etape par etape, ariko mu kurindira yuko tubizana baze babe barashiramwe imitahe muri kibonobono. Rero bon kurangiza tubashimira murakoze cyane namwe kuba mwigoye mukaduha kano kanya narijya musanzwe mufise amabanga adasanzwe mujejwe muri kibonobono. Kakanya turakabakengurukiyeko twongera kandi twibutsa abo mwariko murayaga nabo canke bakurikiranye iki kiganiro ko bobandanya kuza muri kibonobono kugira ngo bamenye vyinshi, kuko iyo ibintu birimwo urabitahura kurusha umuntu atabirimwo. Ikindi kandi turabakengurukiye twongera dukenguruka ku muntu wese yagiye kugira subscribe kuri ino channel yacu ariyo yabo yiwe Kibonobono Media. Reka tubakengurukire bagira karayiki agakomantere baduterere n'ivyumviro kuri ivyo bintu mwavuze, nimba haraho umuntu yohinyanyura muri economie sociale solidaire. Rega kirya gitabo bavuze haraho usanga hari uwundi yagisomyeko canke agifise ko mwigisha twashe tuburana ndabona ngenda kironka. Murakoze cyane. Rero turabashimiye. Mbere ya kamera yari Ismael wo muri Kibonobono, inyuma ya kamera ni Desire Konate niyo nkuru nawe wo muri Kibonobono nyene. Turabashimiye, mwarahezagiwe. Murakoze.